esingene bimaye kwibonera badugimirambi bagiye kwimenyesha inkuru nziza yorokiza no kwigisha amahoro birahimbaye kwibonera abatoranye kuja kwigisha ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Nibaza ko ako karirimbo kabafashije guhimbagwa n'uyu mwanya tugira ngo tumarane hano kuri ino mbonesha kure yanyu, aho unyubakira iteka nkakubakira iteka, iteka ryacu rigakurira rimwe. Turi mu bihe vya Noel. Henshi ejo muri Eklezia bahimbaje umunsi mukuru wa Epifania, nko mu Bubirigi Epifania nziza, mu Burundi n'ahandi. Ariko hari aho bahimbaje umunsi w'Imana ugira kabiri w'inyuma ya Noel, nko muri Suède turabipfurije Noel nziza, umunsi w'Imana ugira kabiri wa Noel mwiza. Uyu munsi rero turi kuwa mbere, hari aho baciye bahimbaza Epifania no munsi nk'Iroma mu Butaliyano, sinzi ni Vatikano, no ngaha muri Suède. Rero bose mwese abari muri Eklezia Katolika, abari mu mashengero atandukanye, abayisilamu, abemera bafise ukwemera kwigenga, bafise ingene babigenza bakayaga ni nubaha amahoro, mwese turabipfurije iteka. Mukurikirane agatima mpanuro Mukama yashize muri mwebwe, kaba haguhitamwo ikibatera iteka. Jewe turi kumwe ni Patiri Ignace Nkurunziza, umukutsa kivi hano kuri no televiziyo yacu. Turaramukije abakutsa kivi bose bari mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu c'u Bufaransa n'ahandi henshi kw'isi. Turi kumwe n'abavukanyi rero, mwabonye ndabaraba, reka babaramutse babidondore. Reka duhere hano ndavye. Yego, murakoze cyane. Yego, kupatira bivuze mudoza akajwi. Yego, nitwa Niyongabo Delicia. Niyongabo Delicia. Twakiriye Delicia kuri Action Vibes TV. Murakoze cyane. Urakoze gose. Tukaba kumwe na Patiri Olivier Ndayisaba. Ego, Patiri Olivier Ndayisaba. Mwaramubonye no ku kibuga c'indege turiko turamwakira. Twari twababwiye ko tuzomusaba ikiganiro kiramvuye. None Patiri Olivier muvukanyi Delicia, karibu kuri Action Vibes TV. Je nibaza ko mufise amaparuwasi yabibarutse, reka ndabaha akaryo muyatubwire ko biri no mu kubandanya mwidondora, aho nyene bavuga ati ujya n'umwana w'imuhira. Muhere mu kuramutsa, muhere ngaho muhira n'indamutso muyikwizaho Action Vibes TV shika. Yego, jewe paruwasi y'amavuko ni paruwasi y'umuryango mweranda yo mu Kinama. Paruwasi umuryango mweranda yo mu Kinama. Yego. None kumengo ntubakumbuye, kumengo ntubashuhiye. Ndabagumbiriye mwese abanyakinama mwiyumvaho muri, ndabakwije amahoro ya Kristo, ndakwiza Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza w'2025. Mukama wubahezagiremo cyane. Ego, kandi paruwasi Kinama umengira ikiraguka caramiri muri paruwasi Kinama cyane rwose. Ego, bari no mu bwubako bw'ingoro y'Imana mu Gahahe. Bafise n'imigambi myiza bifuza yuko ngira ngo muri kazoza ishobora kuba paruwasi. Ego cyane. Arumva ko ibintu bibandanya bigenda neza, kare gusa wasanga gusa ari
kiri quartier Gitega, Bururi, Muyinga, Bubanza, Bukirasazi. Ubu rero yaragutse irashika kure. None abantu abakristo bose n'abantu bose mu Kinama y'abamizuruma benshi nabo nyene baramutse basanga msikie kama tunawatakia kila laheri. Amani ya Mungu iwe nanyi. Amani ya Mungu iwe nanyi ndugu zetu wa Kinama. Ego rumva rero twari duhereye muhira. Ego iyo ndamutso yikwize diocese yose, uyikwize isi yose. Ego ndaramukije inyuma ya Kinama, ndaramukije paruwase natanguriye mu butumwa paruwase y'Imagara. Abanyamagara mwiyumvaho muri umusanga w'amahoro ya Kristo yavukiye mu bantu kugira ngo abacungure, mugire n'umwaka mwiza, mugire imigisha y'Imana. Abakurikirane apa Kristo muri paruwase Cathedrale Regina Mundi, paruwase mvyeyi ya diocese nkuru ya Bujumbura, icicaro gikuru c'umwungere hari intebe yitwa Cathedra. Abo bakristo baho ni mwiyumve musanga amahoro ya Kristo n'umwaka mushasha mwiza. Ego nukuri nibaza ko indamutsi iri kiraguka. Reka subire kwa mushikanje hano mutari mumenyereye n'agakado k'umwaka mushasha 2025. Axia Vibes TV ivibra kuri ritme y'aba Delicia. Delicia nawe uhere muhira ko yakwijije mu Burundi uvuye mu iparuwase y'Imuhira ucuduga mu iparuwase peut-être ya ruguru, hanyuma ucuramutsa nabo kwisi yose ko Axia Vibes TV ishika ku iyisigarukira. Ego murakoze cyane. Ego ndaramukije cyane abo muri paruwase aho rasanzwe nabatirijwe ni muri paruwase Cathedrale Regina Mundi. Paruwase Cathedrale Regina Mundi, Patiri Fupi Felix do Bujumbura Munchamakeni FFB. Turamuramukije cyane n'abasaserdoti bari kumwe nka Steve, Mike na Patiri David. Patiri David turakuramukije gose, Amido Jesus mengo canke muri Wigore, muri wigoriste akomeye gose. Nawundi musaserdoti ari kuri Cathedrale Patiri Janvier Nizigimana. Patiri Janvier Nizigimana muri Sedale tukaba tumuramukije cyane. Patiri Viateur Narataze. Patiri Viateur ingo n'imiryango turakugumbiriye cyane Viateur. Patiri Agaton Gahungu. Agaton ajejwe ibintu by'amategeko droit canonique ko wifashe neza kutarengeje kwa kajambo kadakwiye. Patiri Agaton turakuramukije gose cyane. Delicia tubabarire gose hari haje mu muziki w'amaparuwase. Paruwase Cathedrale igihe yavuga Cathedrale nta inspiration nagize, ariko uravuze Cathedrale candibuka ko hariho n'abapatiri. Ego cyane gose. Hama aho nayisanzwe ndangurira ubutumwa ni kuri paruwase ya Saint Joseph mu Ngagara ya 3. Naho yenda baramukije cyane. Ndamutsa chorale yankujije mu kwemera, chorale Sainte Anoirie taho muri hose. Imani baheza gire. Ndugu zetu wa chorale Sainte Anoirie. Ligelegele baba. Ligelegele na shangwe. Ego. Ndaramukije hama ndaramutsa abo dusanzwe aho muri ubutumwa ubunye aho muri ubutumwa ni mu Bubirigi. Ndaramukije abakristo bose bo mu Bubirigi, abo i Buruseli na cyane muri eglise yitwa Saint-Roch. Wow. Ndaramukije ndabipfuriza amahoro ya Kristo, muze mugire umwaka mwiza, umwaka aho umwami wacu Yesu azokomeza atuyobora atuja imbere muri byose na hose. Murakoze cyane. Yari Delicia w'Iburuseli ariko yabatirijwe kuri Cathedrale kandi atavyibagira, hanyuma agakurira mu butumwa muri paruwase yitiriwe Yosefu Mweranda. Urazajya ko ariho n'abatirijwe. Ntabwo ingene twumvikana sindabimenye ko amakarata yacu ari hamwe. Hajya rero kuri paruwase Saint Joseph turaramukije Patiri Deo Bizimana. Wari umuzi Patiri mukuru? Ego nenda mvuze. Abasaserdoti bafashanya ubutumwa abo batwibutsa Patiri Norbert. Patiri Norbert ndamubona nti turamuramukije cyane. Na Patiri B
Betu Betin. Baba mani ya Mungu iwe nawe baba. Ego cyane tukaba tubipfurije kubandanya ibikorwa byiza byo gusozera kubaka isengero. Izoba ari isengero nziza cyane. Ego kandi isengero yose yamari nziza kuko indani hariho isoko ry'ubwiza. Itabere nakuru wa undaba mwitabere nakuru. None turi kuri Axia Vibes TV, turi mu gihe ca Noel. Imana yaraje kuturamutsa, niyituma Delicia za kuri Axia Vibes TV akiyumva. Delicia warumaze kuyumva Axia Vibes TV. Utu aha tuvugisha kuri bema bateri. Ego murakoze Axia Vibes TV ndabimaze kuyumva no kuyiraba ndi abone tubona rero munywanyi. Ego cyane urakoze gose, urakoze ubuhoho wahishikiye. Ego none Patiri, eka tubandanye ikiyago. Urumva uratubwiye ko wavukiye muri Paroisse Sainte Famille, umuryango wa Sainte Famille. Abapatiri baho kumbure nitwibutse kubaramutsa. Patiri Martin, patiri mukuru, yabaye patiri mukuru imyaka myinshi kuri Cathedrale. Ego hariho Patiri Mbore Dieudonné Baba Dio Mpole. Patiri Alain. Ego turamuramukije cyane. Silvestre baramama. Patiri Silvestre turakuramukije. Na Patiri Pascal niyo nahabonye. Patiri Pascal umukurambere wacu turamuramukije. Ndamuramukije nciye bugufi gose, n'umukurambere adukurira muri ribanga. Ego cyane. None Patiri Olivier bamaze kumenyera hano kuri Axia Vibes TV, waravukiye muri Paroisse Kinama. Ni Paroisse iri muri bimwe payita ku mpera periferi, naho hariko haraza ahandi gihe wewe wahavukira hari kuri periferi y'igisagara. Uraheza uraca mu maparuwase menshi. Iyo nibukeye na Burata umengo araciye ahantu mu Bukwavu. Ego batazira Burata kugira abafaransa bategera hariyo n'ayandi maparuwase menshi. Hanyuma ubusaseredote buca bukwangurirwa aho iryo banga wari ryinjiriyemo ukariberamwo imyaka ya mbere muri Paroisse Magara. Warabitubwiye washika ku kibuga c'indege, hanyuma ubandaniriza muri Paroisse Cathedrale. None Gapatiri, duhe isanamu y'ubuzima rukristo, ico wasigaranye mu buzima rukristo mu gihugu cacu, ufatiye kuri iyo mico itandukanye. Ko Kinama ni periferi y'igisagara, ni sorte y'igisagara twita cité. Amaparuwasi yagiye uracamo wari umwanya muto, ariko ugeze Magara imyaka 3 ku mazi, ku kiyaga, muri Mbo yo muri Rirara. Hanyuma Cathedrale mjini hagati nyene, hagati hahurira hajya abo mu Buhonga, mu Gikoto, muri Sentane, abo mu Kabondo, abo mu Gatoke, abo mu Gateke. Iyo quartier nibaho aho muri INSS mugahurira hajya mbyeyi nyene yo mu gisagara. Tugire ibyo byose waragiye urasigarana kantu gashaka kudufasha kaduha kubona igicapo cy'ubukristo haji wacu. Yego ico novuga coco bwa mbere, ayo maparuwase yose ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu tuzi yuko kigizwe ahanini n'ibice birenga 50% mbere 60 plus by'abakiri bato. Ni ukuvuga n'abantu benshi bakiri bato, abantu bagifise amaraso novuga nti yo gukora no kwiteza imbere. Bakunda kuvuga amaraso ashushe, mugabo kenshi bavuze amaraso ashushe tubyumva muri stance itari nziza. Mugabo muri ubwo bukristo mvuze amaraso ashushe mbavuze abantu bahurumbira Imana n'umutima wabo wose, barondera Imana. Ego ize ya pyramide des âges, hasi haragutse.
yego cyane hasi gose yaragutse abatama ni bake ni bake abakiri bato ni benshi abakiri bato ni benshi nk'amafiye hano yego nk'abandi urungano rwadirisha n'abandi ego rero n'abari musi yego cyane gose ubukristu novuga yuko ubukristu burahari kandi ni ikintu twoshimira Imana kuko niteka tugifise yo kuronka abantu ubona ko baza bitaba ari benshi baje mu ngoro y'Imana aho nagiye ndaca hose uhereye aho nava mvuka mu Kinama yego urabona ko abantu bahari abantu ni benshi baza gusenga nk'akarore misa ya mbere mu Kinama baricara mu ngoro y'Imana bakuzura mbere no hanze bakagarukira nyine hirya y'umunara intebe ugasanga umwe yizaniye agatebe ku munsi w'Imana kubera iki avuga ati mwisengero ndazi ko aza kuba huzuye reka nitwarira agatebe kugira ngo ndongere nicara ahandi ho acamara umwanya w'imisa wose ahagaze rero urabona iyo nyota rero bafise yo gukunda Imana yo gusenga Imana yego ndetse aho nagiye ndabandi ndumuseminari nkuru maparuwase narabaye Muramvya ndamara amezi 2 narabaye muhuze ya Kanyosha ndahamara amezi 2 narabaye Matara ndahamara amezi 2 kuvuga uruhogo muci narabaye mu Bukeye ndamara Matara turamuramukije Douglas yego Baba Douglas n'abasaserdoti bari kumwe bininde patiri mukuru w'Imatara patiri baza ko ari intuze ya sinibuka arabade ego turamuramukije cyane je pense Clement yego kuko arabaye dishangement ntuze ati naruka yaragiye ari Kiganda mwishura hano yego narabaye muntuze ya mu Kivoga amezi 2 Patiri Keremendi patiri ubu ni Elise qui est curé là ni patiri Elise ari hariya Clement rero yari Matara okay patiri Elise turamuramukije mu Kivoga cyane narabaye mu Ibukwavu ahavuze mbura Ibukwavu ndamara amezi 2 n'umudiakoni ari patiri Fulgence patiri Jean Bosco niwe patiri mukuru patiri Jean Bosco avuka mu Rushubi turamuramukije cyane Fulgence ari mu Ryarusera narabaye mu Gatumba musomyi amezi 2 patiri Celestin kubaho kandi Imana idufasha amazi agabanuka kubatera turahojeje abo bantu batewe n'amazi mu Gatumba bakomeze kwihangana no kwizigira Imana turabasabira naraciye mu Bukeye ndahamara umwaka wose mu Bukeye patiri Clovis ahubwo turatereye na mwaramutse umuvukanyi wacu patiri Apollinaire yagize isanganya umuvyeyi amutwikiriza umutamana wiwe asubirana ubukomezi mwaramutse Maria wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiye mu bandi bagore bose n'umwana w'indawe Yezu arahezagiye Maria mweranda nyina w'Imana dusabire twebwe bononye ubu n'umunsi tuzopfa amen Yezu dukirize patiri Apollinaire n'abandi bapatiri bose bakitswe n'amagara yego cyane aho hose rero nagiye narabonye yuko turacafise chance mu turafise Imana mu Burundi ko abantu bakurumbira Imana abantu barahurumbira Imana kandi ubona yuko bifuza kubana nayo ibigora ntibura mu buzima mugabo ni rwagendo ni ntambara ingano ya misi yose murakavuga ati reka nihate nyine kugira ngo negere Imana kabisa cyane hose ikintu kisa n'ikiyahuje hose kiretse hamwe nk'abice nk'atatu dufate Matara na Bukwavu imisa ya mbere usanga abantu ari benshi gose ahandi nkaho muvuze Bukwavu Matara usanga baza mu misa zindi usanga ari bakeya bakaza baza ko biva ku kabeho kari kenshi hariya ndavyibuka narakoreye muri biriya bice ntivyoroha kuvyuka turaza kubigarukako none reka pati
nje kwa Delicia ego naho ukiri muto uramaze guca mu maparuwase menshi mwaraja mu butumwa ego wewe isanamu y'ubukristo ufise mu gihugu cacu iyo uhuye n'ababirigi ugahura ko mu Bubiligi ni kapitale y'Iburaya murahura n'urwaruka ruve bakakubaza ati hari iwanyu ubukristo bwifashe gute uraheza ukabucapa gute duhuye n'abo bantu bakambaza ati ubwo bukristo busigura ubudonda ego ubukristo ni ikintu ciza kuko ni Imana yaturondeye Yesu nyene yaje kutwimenyesha hama natwe turamukurikira ego rero ni ikintu ciza cane turabishimira Imana ego ubona cyo kimwe n'amaso ya patiri kumbure wewe urabona baraba ari imbere wewe ico gishika urakibona mu gihugu cacu nk'abantu babajije ati bihari wanyu hari abakirisu bariyo wewe uraheza ukabishura gute abakristo bariyo cyane nawe we nk'umukristo ico kintu barakibona narakibona kuko nakuriye mu muryango wemera Imana ego hanyuma rero barasunikira kurondera iyo Mana ku giti ciwanje hanyuma rero nahahuye n'abandi n'urundi rwaruka tungana hama nabo nyene bifuza gukorera iyo Mana bafise iyo nyota nkuko umusaseredoti yabivuze inyota irahari kandi Imana ikomeza gukora ibitangaza ikomeza gukora ibintu vyiza cane mu gwaruka uretse no mu gwaruka gusa no mu bandi ba Kristo bari muri za bukuru urabona abantu bitanga mu butumwa muri paroisse aho nari mperereye muri Saint Joseph nabona abantu bo mu myaka itandukanye bakorera Imana hama nanje numva yuko ninumva ninagara mu za bukuru nanje numva yuko no bandanya muri iyo nzira nyene yo gukora iyo Mana ari inzira ishika no kuri ico kintu rero tugikenguruke cane bantu b'i Burundi mubandanye muhurumbira Imana ni ikimenyetso ciza si ikimenyetso cyo ari abantu bibaza ko guhurumbira Imana ari ibintu by'abakene ari ibintu by'ababuzi iyo baja kubika amagorwa by'abashonji ku buryo hari n'abantu bamwe bashika ino bakamaramara kuvuga ico kintu kumva yuko ari iteka guhurumbira Imana nizere ko Delicia ubandanya uryoherwa no kuvuga ko uri umwigeme akunda Imana ubuye n'abanyaburaya ntumera nk'ugize isoni gatoyi gadeni oya na gato ahubwo nibo bambaza bakambaza bati mbega none kwereke umeze uko mbega uwo mwizero ufise ubikura hehe nayo ni ako gahimbara kidoza ko no kuri yatia vraiment muriko murabibona karuzuye patiri ego jewe nibaza yuko ico kiyago ufise ico congerezako cyane gose jewe novuga yuko kunyoterwa Imana kuyihurumbira biri mu byatumye mbere numva n'inyota yo kwibera Imana kuba patiri amen kuko nta handi iyo nyota iva kugira ngo mbe patiri si ibintu jewe nigiriye ubwanje n'ibyo Imana yashizemo mfatiye kunyota mbona mu bakristo kuno banyotewe ibyiza by'Imana rero bikaheza bikanansunika kugira ngo nshobore gutera imbere ngenda guhebera Imana ubuzima bwanje mu ibanga ry'ubusaseredoti rero ndumva yuko bimpimbaye kuba ndi umusaseredoti mba mu gihugu c'abantu banyotewe Imana bahurumbira Imana kandi nkuko patiri bivuze mubandanye mutera imbere gose mubandanye muhurumbira Imana kuko kwegera Imana nihe zikaduhamagarira imihamagaro ishigikira ubuzima kuri inosi ubuzima burashigikirwa n'abihebeye Imana abapatiri ababikira abafurera abarayike bihebera Imana hari imiryango ubu ihaguruka ikaja kumenyesha Imana hanyuma rero n'umuhamagaro wo kubaka rukirisu
ego imana niyadodora Delicia nukuri jewe umukama yampamagariye gushigikira ubutumwa bw'abarayike nukumva be mu mukama aradodoye ubu hariho ingeso yadutse ati je sishaka kurongorwa je sishaka kurongora ubuzima buragoye hanyuma ekonomi iki nukuri je nibaza yuko gira icyo tubwiye kuri Axe imana niyadodora nibaza kuta uzozirikana muze witabe ego cyane gose ego cyane cyane ko vocation y'Imana usanga iri multiforme gose atome y'Imana duhamagarira ego bavukanye turi kuri Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima ugurumbira Imana data mwana na mutima mweranda bibyara ubuzima ushobora kuyihurumbira muyita Imana imwe naho nyene iyo Mana ibyara ubuzima ushobora kuyihurumbira yitwa gatima mpanuro kari mu mutima wawe naho nyene bibyara ubuzima. Rero bakunzi banje iki ni igice ca mbere c'iki kiganiro nimusigwe n'igice ca kabiri tubandanye turi kumwe kuko Delicia atuzanira ibintu biryoshe cyane ko Delicia ni ibintu no bivuga gute ko namereye abantu kuri Action kutaza ndavanga ariko ari ibintu umuntu bigora kuko guhindura usanga hari akantu kuyego ariko atuzanira ibintu biri delicieux ibintu biryoshe cyane. Olivier nawe atuzanira oliva atuzanira amavuta ya oliva. Rero kugira ndi mucikwe tuce tuba kumwe mu gice ca kabiri.